Akoze cyane menyesha makuru irankunda Desire. Mazina nitwa Ahishake Celeste. Ego bakunda kuvuga aha ngo ni kumva z'abadagi by'ukuri zo bari imva z'abadagi nyene. Ego aha ni kikibanza bacita kumva z'abadagi ko hasanzwe hahambwe abadagi. Uretse ko uvuze kumva z'abadagi ishobora kuba ari cyo gisagara nyene citiriwe izo mva z'abadagi. Mugabo by'ukuri unahashitse urabona ko izimva uzibonesha amaso ibyo bavuga nibyo harahambwa abadagi nibyo niko impari zahuza ibihugu rutura zagiye gutangurira 1878 aho hariho ukwihagira intara zimwe zimwe ku gitsure cy'ibihugu bitandukanye no kuvuga ibihugu byari bikomeye gusumba ibindi ku isi. Muri ico gihe rero niho hagiye kuva intandaro y'intambara yagiye gukwiragira isi yose. Mugaye cyagiye kuvyunyura kwabaye urupfu rwari umuganwa wo muri Autriche. Ico gihe yari fatanye Autriche na Hongrie byari bifatanye. Bamaje rero kumurasa yari kumwe n'umugore wiwe Sofia araswa n'umunyaserbia. Ico gihe rero yaciba nk'imbarutso y'intambara ya mbere y'isi yose. Yaciba imbarutso y'intambara y'isi yose. Mugabe twomenya yuko ico gihe ibyo byabaye hirya no hino mu bice bitandukanye byo ku isi ndetse no muri Afrika. Abadagi, abongereza, abanyeportugal n'ababirigi wanashima n'abafaransa bafise ibice bari barigaruriye bakoreramwo ubudandaji mu by'uburimyi canke se mu byo gutwara kwinjiza no gusohora ibidandazwa. Dufatiye nkano muri Afrika y'ubuseruko muri Afrika y'ubuseruko yari irimwo cyane cyane igwiriyemwo abadagi. Muri Kongo naho hariyo ababirigi. Mvuze muri Afrika y'ubuseruko ico gihe abadagi bari mu Burundi, bakaba Itabora, bakaba no mu Rwanda. Uretse ko hari n'ibindi bice byo muri Afrika bindi tuvuga nko muri Togo na Cameroon naho nyene abadagi bariyo. Mugabo tuza gushimikira cyane cyane kuri Afrika y'ubuseruko. Mu bisanzwe intambara yabereye ku mugabane wa Buraya yagiye gushika no ku mugabane wa Afrika bivanye n'ubucuti ibihugu byagenda bigiranira, kuko nimba mbaye umwasi wawe nawe yacaboneraho bigaca bigenda bivyaravyarana. Mugabo hanini no bibutsa ko ibyo bihugu byose byarondera inyungu zabyo bwite, ko nta munyafrika cyangwa se agataka ka Afrika cyangwa umwene gihugu wa Afrika barondera gukingira. Mugabo bamwe bose barondera inyungu zabo. Tuvuga rero nko mu Burundi intambara yagiye gutangura neza mu ijoro ku itariki 12 z'ukwa mbere. Hari mu ijoro itariki 12 z'ukwa mbere 1915 aho abadage bari muri poste ya Usumbura. Ico gihe niko bayita Bujumbura y'uno musi, bitora bagatera ababirigi mu ijoro bari mu ruvunge. Ico gihe bushakashatsi bwerekana ko bari 15 bari abadage 15 n'abandi basoda bari barinjije mu gisirikare cyabo, no kuvuga baba bagizwe hanini n'abava muri ibyo bihugu batwara, no kuvuga bakoloniza mu Gifaransa. Tuvuga abava mu gihugu cy'u Burundi n'abava kumbure mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cya Kongo. Baje ro gutera muri iryo joro muri Kongo bashika 111. Mugabo ntibyaboroheye kuko nta bigwanisho bikwiye bari bafise, ko bari bafise inkoho zitarenga 2.
inkoho zitarenga zibiri. Rero umva ko kujya gutera igitero ku nkoho zibiri, uretse ko abo barundi bari bafise imyampi n'amacumu, umva ko cyari ikintu kitoroshe cyane gose. Mugabo ntibyaboroheye kuko muri iryo joro nyene uwarahagarariye Uburundi n'u Rwanda, uwo bita umurezida, niho yahasiga ubuzima ku itarike 12 z'ukwezi kwa mbere 1915, nawe yitwa Shimeri. Guhera icyo gihe rero ibintu ntibyoroshe kuko ababirigi bari muri Kongo ntibiyumvira ko bashobora gutera bagenzi babo b'Abadage bari mu Burundi, na cyane cyane ko bari bafise itegeko ryo guhera mu 1830 ryababuza kutivanga mu by'intambara, ni kuvuga kutagira aho begamiye. Ariko ntibabyihanganiye, bace biyumvira ko botera Abadagi bari mu Burundi. Niko guca batanguza igitero cyahereye Igisenyi ni kuvuga mu Rwanda, baca batera bamanuka iki kiyaya cyose, bagiye guhura n'intambamye ya mbere bageze ku Mpanda. Umva ugeze ku Mpanda nako baraba begereje cyane gose igisagara cya Bujumbura, na cyane cyane poste ya Usumbura ahari hari Abadagi. Ego hajya kuri Mpanda harabereye igitero, mugabo bavamwo baraneshwa twovuga mu minsi mikeya, umwanya muto gusa, inyuma y'amasaha make Abadage bari bamaje guti gisagara cya Bujumbura, baduze mu misozi harami gisagara cya Bujumbura kuberekeza ahari ayandi maposte, ibindi birindiro byabo Igitega n'ahandi na za Nyakazu n'ahandi. Nyakazu ni muri Rutana, ego aho bita kuri Faye des Allemands. Guhera icyo gihe rero ni kuvuga 1915 kugeza 1916, tuvuga muri uwo mwanya wose ababirigi bari bamaje kwishikiriza ibirindiro byose byari bigizwe n'ababirigi, murantunge byari bigizwe n'Abadage hano mu Burundi. Twovuga nk'ikirindiro bari bariko cya Usumbura ariyo Bujumbura y'uno munsi, ahagana mu masaha 8 y'itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka nyene, ababirigi bari bamaje gushinga idarapo ryabo nk'intsinzi. Baca barandanya babakurikirana gushika Igitega, naho nyene ntibyashobotse yuko Abadagi bashobora guhangana bimwe biboneka n'ababirigi. Twovuga ko icyabiteye ari uko ababirigi bari basanzwe bafise ibikoresho bikwiye, no bacira nko ku mayange. Tugerageje kureba iby'ubushakashatsi buvuga, turabona ko ababirigi mu bijanye n'iby'intwaro bari bafise ibikoho bishobora kurasa kure bishika 20, no kuvuga na za nkoho bita mitrailleuses nazo nyene 20, bagera igitigiri c'ibihumbi 2,500, mu gihe Abadagi bo kugeza icyo gihe mu 1916 batarenga 36, n'abasirikare babafasha bavanze nabo muri Tanzania n'Abarundi batarenga 250. Urumva ugereranije ku bwinshi bw'abantu no ku bwinshi bw'ibigwanishwa, urumva ko ababirigi barusha cyane gose Abadagi. Intambara yo yarabandanije gushika ku kirindiro cyabo nyezina cy'Abadagi Tabora, nayo nyene bavamwo barayigarurira. Murashaka kuvuga muti none izi mva tubona aha hantu zashiseho gute? Izi mva mu bisanzwe bari bahambwe ahantu hatandukanye, mugabo kubera ko
inyuma yo gusinyanyira amasezerano yo guhagarika intambara haci haba umwumvikano ko ababo baguye mu ntambara batotatana hirya no hino, batohambwa hatandukanye, bahitamwo iki kibanza. Nobabwira hari nk'umwe muri abategetsi b'abadagi yari yapfiriye mu Kamanyola, nawe nyene baramuzanye bamuhamba hano. Hari n'abandi babiri bakuye Bujumbura, nawe nyene bahavuye bazana kubahamba hano. Murashobora kubona rero izi mva musanzwe ni imva 38, ngaizi 38 ugerageje kuraba ivyandiko vyaho harabu uzosanga banditseho askari. Askari ni kuvuga ko barabasirikare, hakabamwo n'abikorezi bagenda bikoreye ibifungurwa canke se ibindi bintu vyankenerwa ku rugamba. Abo bari bagizwe nkuko nabivuze n'abava muri ibi bihugu u Rwanda, u Burundi na Tanzania. Abo nabo abahambwe hano bashika 28. Hakaca habamwo abandi 10. Muri abo 10 rero aribo bafiswe ubwene gihugu bw'Ubudagi. Abo rero nabo nyene bahambwe hano, abo 10 nabo nyene baguye mu bice bitandukanye byo muri Kongo naha mu Burundi, bahitamwo kuza kubahamba muri iki kibanza. Ubwa mbere iki kibanza nobabwira ko kitari gitunganije nk'uko mubona, kuko iki cagiye gutunganywa neza mu 1997 aho uwaserukira Ubudagi yabonye ko bikwiriye ko iki kibanza bagifata neza. Kugeza uno munsi urana ko iki kibanza bagikorera, kirafise ukijejwe ahembwa n'ubuserukizi bw'Ubudagi hano mu Burundi. Musanzwe muzi ko hari umunsi wahariwe intambara ya mbere y'isi yose igihe yaherera, ubuserukizi murantunga ubuserukizi bw'Ubudagi hano mu Burundi, iyo umunsi ugeze baza bashika bakaza kwibuka ababo baguye muri iyo ntambara ya mbere y'isi yose. Oya, ivyo biravuga uko nyene mugabo nimva zihari, nimva zihari by'ukuri, nta butunzi buhari. Abantu bose barabizi. Sinibaza ko mu gihe c'intambara uko yari imeze n'ubuke bwabo, ko nababwiye ko kugeza mu 1916 batarenga abadagi bashika 36. Sinumvira ko bari kuronka uwo mwanya wo kuza guhamba ubutunzi hano. Oya, nimva n'imibiri y'abantu ihahambye, birazwi. N'igihe bamwe bakugwa Bujumbura baza guhambwa hano, hari umwe mu batama bakoze uwo muhango nuko aherutse kwitaba Imana. Ego.